anyesha twaye impamyabushobozi ni amajana 298 harabo muri nutrition humaine harabo muri économie de développement rural harabo muri santé publique na informatique maintenance n'abandi ro bafise impamyabushobozi y'imyaka 2 bitabaheje institut bo muri finance et comptabilité des entreprises, psycho-éducation de l'adolescent et de l'enfant, hanyuma nabo muri santé communautaire. Ivyo bisata dufise tuzo impamyabushobozi kandi ivyo bisata ni bisata utaronka henshi utabona henshi cyane gose. N'ibisata twisangije neza cyane ndashaka kubabwira igisa cyitwa santé communautaire. N'abantu mu kazi bakora ari abaremesha kiyago by'ubuganga niyo abandi tumwa ko batuma ingwa iteye amahopito n'ama CDC baca barondera bakaza kubwira nyagihugu iyo ngwa ngene imeze iteye no kwisa baca kubwira nyagihugu n'abantu bafite ubuhinga kandi kenshi bagiye gukora igihugu bagiye gukora abanyagihugu bifatemo neza ku kazi kandi yabishoboye bereke abandi bene wabo bazobakurikire cyane cyane baze kwiga ayo mashuri birakomeye cyane turatekeye abantu y'uko rero bagura bene wabo bashiki babo basaza babo baze kwiga amashuri muri EASU tuba iyo impamyabushobozi bagisha muri iki gihugu cyo Burundi mu bisata bitandukanye mu byo bize nukuri turashimishwa cyane gose n'intamo tugeze kuko bose uko tuvyumva amata dusomera baronka akazi cyangwa abandi bakora ivyabo nico turondera kuko umunyeshuri umuhaye impamyabushobozi atakimumariye n'akamaro kandi baranezerwa cyane gose ko dufise bisata bisa n'ivy'imyuga siko mwavyumvise bibona ni bisata bisa n'ivy'imyuga hamwe ahejeje aca aronka umwuga aca aronka akazi ubwo nyene nk'akarorero na finance et des entreprises usache mu banke mu microfinance mu mabiro eka hose ugasanga kwera mu mitwe bahaye baca babambere mu kazi iyo yo gupigana baratora ikibazo nakarunda bahaye akandi karorero hanako muri nutrition humaine ntahandi iri hariho gatonye muri lumière bifite lumière n'abantu basuhinga buri hejuru baronderwa mu bitaro hose baronderwa urumva n'abantu bakenewe kumva ntimuzi cyo bakora niba abandi nko kwa muganga abonye umugwayi akavuga ati uyu mugwayi utamo hayi ibifungurwa nk'ibi n'ibini umurundi ibifungurwa bituma ashaka kuronka mitende yizero ntuzenya nutrition humaine aca hinyanyura akarondera ibifungurwa bijanye n'umubiri wiwe kugira ngo akire. Informatique de maintenance ngisa gikomeye cyane mu buzima bw'igihugu aho bitandukaniye na informatique de gestion aba rero nibagira ama programme nibakora ivyuma bya informatique nibagira ko bakora mu mabanke icyo bita serveur abakarorero fata banki ushaka yose harya hariho icyo bita serveur ya muri direction hejuru abakora iyo serveur niho bijya byose abakona bakorajya ku magisha n'ibindi nibo bacabisha muri icyo cyuma bacagira icyo bita le terminal ukiya tumashini musanga mu agence cyangwa mu agence rero turonka information zivuye mu ma serveur abo rero duforma twebwe abo de maintenance nibo bakoresha ibyo byuma kandi iyo bipfuye nibo babikora murumva no buhinga bukomeye cyane uwo murabizi yuko igisa giteye imbere gose ku isi bita meme yuko bandanije cyane aje imbere bita intelligence artificielle abo rero ni abahinga karuhariwe bajya bayita ngo informatique rero ni nk'abakontable yize tuzenya amadone comptable mu mashini gusa abandi barabahinyanyura bakabihingura
ikindi kisata novuga ni ikihe igisata mutamire kumva mwacyumvise bita psycho education de l'adolescent et de l'enfant. Abo ni bande abaza kuciga n'abarimu bari ku kazi bafonctionnaire mu mashuri yose secondaire. Abo rero urumva kwera badafise impamyabushobozi kwihari yababahaye bacagaruka ngaho iwacu tukabigisha imyaka 2 cyo icyo diplome yo diplome yabo rero bavuye ngaha baca ministere leta ibakarusho kuri ya diplome bari bafise kandi ikibugurura nuko ronka ubushobozi burebure kuba directeur wa DPE kuba DCE kuduga no hejuru kandi kize abantu bakuze muravyumva n'abari bo muri secondaire muri primaire turabakira mutisha kumbaza ati mbe bigaryana twatunganije ukuntu biga kugira ngo byose bigende neza cyane no kuvuga baza kwiga muri vacances ya Noël vacances za Pâques na grande vacances cyatugura amarembo akaza kwiga umwanya usigaye amashuri atangwe bacaje kwigisha kuri imirimo yabo murumva yuko na kabiri yanga muri EASU abandi badafise kandi abarishima gose atuga kugenda neza cyane batubwira yuko baronka ama promotion umusharucu duga cyane gose urumva n'igisata kuri abakuze cyane bigisha baca baronka ibintu bibatunga neza cyane economie de développement rural. Icyo n'igisata nka gishasha bikiri henshi n'igisata biga iby'ubutunzi bakiga n'iby'ubugoronome byose sivyo abo rero barakomeye abo mbise nibo bahinga bakomeye tukeneye mu gihugu bamwe aza gutora ama projet agroalimentaire agricole uko abazi ivya economie by'ubutunzi ngene projet tunganijwe hanyuma akora n'abagronome akabona ingene bakora kuko yaravyize ugasanga abantu barakenewe cyane cyane mu ma projet ngaha cyo gutera imbere baje mu entreprise agricole agroalimentaire aho twakeneye cyane gusa abahinga kuko hari ya muri Université du Burundi agisata cyitwa akizi cya bioengineer abo biga iby'uburimyi n'ivyo korora gusa ubwo buhinga bwa economy bw'ubutunzi ni burimo mugabo bafisa akantu nyine bigisha gatonyi ka economy rural kariho naho nyine mugabo twegera dupanze abana abanyeshuri bashu ko biga ubwo buhinga bwa kugira entreprise agricole et alimentaire, une entreprise de développement en fait agroalimentaire. Kurumva ari économiste et en même temps abari aneje agronome. Urumva ko murakomeye cyane. Objectif bahejeje baronka akazi. Nabo jiburayi basanga babaje ati je bindabizi ugasanga barabizi. Bantu mutaritura BMBC Group muriko murahomba. BMBC Group nishira hamwe rutura yubaka rigaca rigurisha amazu kuva mu bihumbi 2012. BMBC Group ririko rirubaka amazu mu gisagara ca Bujumbura ibigwati vy'amazu meza cyane hafi uburari igihumbi. Umve tubahonje. BMBC Group iriko yubaka ibigwati vyagutse cyane usanga mwe amazu amajana n'amajana. Aho ni muri quartier Miriware ya mbere Diaspora City Tenga na Gahage nayari karaduzwa mu matongo y'abantu. Abakiriya ba BMBC Group hanini n'aba diaspora. BMBC Group ifise amatongo kwije bisabwa wiguriye inzu yawe mu nyuma ntazuguruzuguru. BMBC Group ikubakiye inzu ushobora kuriha cash canke bukebuke canke kwidanirizo mari imyaka 50. BMBC Group irubaka inzu igacishiramwo vyangombwa vyose ukinjira umenga utashe muhira.
BMBC Group yarazize kuzera inze umva kabirya kayo yifitiye n'inganda zihingura ibikoresho bijejwe kubaka ayo mazu. Murashaka kubakisha amazu y'uburaro, amahinguriro, amahoteli, amashure, ibitaro n'izindi? Egere BMBC Group ifise abaenjenyere b'inzobere kandi bo ku rwego mpuzamakungu. BMBC Group muzoyimenyera ku mazu y'akaka kandi akomeye cane ku biciro vya mbere biri hasi mu Burundi. Ewe Mana, dukundire wakira amashimwe yacu kuko ibi byose turikesha wewe. Nitwohengeshanya gushimira igihugu cacu co kidasiba gukora ibishoboka byose kugira ngo ubumenyi butere imbere. Eka nitwokwibagira gushimira abarezi bacu, aribo barezi ba buri munsi yose muri EASU, atanumwe avuyemo, umwe wese uko yitanze kugira turonke ubumenyi no gushika kuri uno munsi turonkeyeko impamyabushobozi. Barezi bacu muragahora muraramura, Imana mushobora byose iraduhembere kuko twebwe ntabyo tworonka twubahinga. Reka kandi tubonereho akaryo ko gushimira abavyeyi bacu bo bitanze impande zose kugira ngo twebwe bibarutse dushobore kwiga no gushika aha tugeze. Turasaba no kutarambirwa uko intambwe iracari ndende. Eka natwebwe nyene abarerwa bitworeka kwishima kuri iyi ntambwe tugezeko. Utende intege abo bizokundira kubandanya gushika hejuru, bazoshike cyane hejuru rwose. Kubasaba kudasamara umwe wese kuvyo azozezwa, ahubwo nyabuna ubumenyi twahawe tubugendere guhesha Imana icubahiro mu gukorera igihugu cacu catwibarutse, mu kugwiza umwimbu mu gihugu cacu, akoyope kaboneke. Kandi twongere twisunge ikona kazoza ya 2040 hamwe na 2060. Hanyuma EASU yacu izoburumbira kuko tuzoba twerekanye ubumenyi, ubukerebutsi n'ubwitonzi yaturonke. Ewe EASU, reka tugutera intege, tweguramure, uragahora uraramura kandi ukovye murangirwe iki gikorwa ciza wiyemeje co gusahiriza abavyeyi n'igihugu cacu mu gutanga ubumenyi. Mwarakoze kwitanga, kwiha izina mu gihugu no mu makungu. Tukaba tuboneyeho gusaba EASU kurondera ibindi bisata kugira ngo bashobore kuronka igisata ca kabiri c'amashure yisumbuye master, kugira ngo hazoboneke abayihurumbira ari benshi cyane. Twongere kandi dusabe EASU ko yoshiraho n'akatuzo kubo iramuye mu kubakurikirana mu buzima bwa misi yose. Ku bushikiranganje bw'indero twobasaba ko aho muzobona igisabo ca EASU butohiga imanga kuyishigikira ku byifuzo n'imigambi yayo, kuko twayibonye ko ubutwari, ubukerebutsi ivyo turabishingira intahe kuko irashoboye. Reka dusubire kandi dusabe Imana izobandanye ishoboza ishure ryacu muri intumbero yiyemeje. Niharambe ubumenyi kuri EASU no mu gihugu cacu cose c'u Burundi. Murakoze.